Umukama yongera gushikiriza ijambo Akazi avuga ati, isabire ikimenyetso Umukama Imana yawe, ukirondere mu kuzimu canke mu kirere hejuru. Ariko Akazi avuga ati, ntaco nzosaba, sinzogeza Umukama. Araheza avuga ati, umviriza rero muryango wa Dawudi, umviriza rero muryango wa Dawudi, mwarambiwe no kuruhisha abantu, none mushaka kuruhisha Imana yanje nayo. Nico gituma Umukama wenyene azobihera iki kimenyetso: umwigeme azosama inda, abyare umuhungu, amwite Emmanuel. Urubu n'ubuki nibyo azofungura, gushika amenye kwanka ikibi agatora iciza. Nkako imbere yuko uwo mwana amenya kwanka ikibi agatora iciza, intara y'abo bami babiri wanka izohebwa. Umukama azokuzanira wewe n'igihugu cawe n'umuryango wa so wawe iminsi mutari bwigere mubona, kuva aho intara ya Efurayimu itandukaniye n'Ubuyuda. Umwami wa Ashuri azogutera. Tugire Kristo. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, bane murerewe muri uyu muvukano wa studio Restaurant Komera Kristo ni muzima mu buryo bw'umwuka. Tugire Kristo. Musangwe amahoro ya Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, ubwenge n'ubwiranda, ubutunzi n'ububasha bishwara imitima yanyu mwese, kugira ngo muhabwe ibyiza n'ibyishimo. Turi ku gicaniro ca saa sita z'ijoro, mu izamu ryo hagati ya saa sita na saa 9. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icumi na kabiri, 2025. Dusigaje iminsi 11 kugira ngo Mukama duhesagirishe uwa mwaka w'ibitangaza. Turi ku munsi wa 29 w'amasengesho. Turaje gusenga Imana ngo iduhe ikimenyetso cy'urukiza. Mwumvise amakuru y'umwami w'Ubuyuda, mumenye ko ari mu gihe yarahanganye na Remariya, agahangana n'abantu bamusungiye ububasha cyane ku buryo bubabaje rwose, ari mu bo basangiye amaraso. Muri iki gihe cyari igihe kigoye cyane. Cyari igihe kirimwo umubabaro, cyari igihe kirimwo agashinyaguro, cyari igihe Retsini umwasi w'Ubuyuda yishira hejuru, akagaragaza intsinzi y'ushingiye ku guhotora mugenzi we. Ariko Akazi yaravuze, aravugishwa kandi ari umwami ati, mwaruhishwe no kugerageza Imana, mwaruhishwe, mwarambiwe no kunaniza abantu, none ubu naho muje kugerageza Imana. Atariko Imana nyene irivugira ngo, mugiye kubona ikimenyetso cy'uko Imana igiye gutabara ufise umutima utunganye wese.
kandi hindura amateka y'isi. Umwigeme azobyara umwana mwite Emmanuel. Imana iri mu mwana w'umuntu, ariko uwo mwana w'umuntu ari mu Imana ameze gute? Asa gute? Ubwa mbere, urubu n'ubuki n'ikeke. Ubuki birasigura ubwami, ubutware, kandi turibo. Ngo agiye gusama inda uwo mwigeme, iyo ndizovuke mu rukiza rw'isi yose. Azofungura urubu n'ubuki gushika amenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Ubuki nimba ari ubwami, urubu narwo ni iki? Ni gukomera, ni inkomezi. Nta kindi cyagaragaje Kristo usibye ubukomezi n'ubudahangarwa. Nawe muri iyi minsi isa na mibi kuri benshi, kuri bamwe irimo ubukene, abandi ubugwayi, abandi inzara, abandi inzigo. Ndakwinginze kuri iki gicaniro cy'isa ya saa sita, cyane igicaniro cy'intava cyitwa guhabwa ububasha buri hejuru y'ubundi. Saba Imana iguha imbaraga ziri hejuru y'izindi. Saba Imana iguha amavuta ajya y'abandi. Saba Imana reka gusaba ibyo abandi bananiranye. Muri gusaba amabase, muri gusaba inzoga, muri gusaba amahera. Musabe ibyo bakenyutse bakenyukanye. Hari ibintu bihuza biba ari muri rusange. Ngana ubura kuramba no kurananirwa. Zo utakaje ikiruta ibindi. Saba n'ubwenge Imana. Twavuze ko twinjiye mu bihe 12 byo gusaba ibintu 12. Dusigaje iminsi 12. Isengesho rya mbere twasenze twasabye iki? Guhabwa ubuhigo. Zaburi 118. Ubu si umwanya wo gusaba ibintu byo kugoranwa no kunanirana. Umwanya wo gusaba ikibakiye umutima wacu. Uwo mwana amenya kwanga ikibi, ariko imbere y'uko amenya kwanga ikibi, yarafise amavuta y'ubwenge n'ubwitonzi, akagira umutima wo kubaha. Ufise ubwenge, ukagira ubwitonzi, ukagira umutima wo kubaha, naco Imana yo kwima. Ibi bihe benshi biteguriye bibi, ndavuze ngo benshi si bose. Mumenye ko ari byo bihe byo kubyaza umusaruro icyo ufise gishingiye ku rukundo rw'Imana.
ibyo uhanganye nabyo ndakuzaniye kuri iki gicaniro, kandi niwumva bikunyuze ubitangire umubavu umota neza. Ubwira Imana uti nciye bugufi uzoba ukoze umubavu wanje ubunyakirire. Ubwira Imana uti nciye bugufi iki gicaniro canje gihore caka. Ngo umumarayika w'Umukama arasohoka yica abagabo 185 mu icumbi ry'Abanyashuri. Babyutse kare mu gitondo basanga bose n'ibiziga bapfuye. Iyo tuvuga ngo Emmanuel, Imana iri mu bantu, mwibaza ko Kristo akiza aravuka nk'uruhinja. Ubu ngubu muri ko mwitegura Noheli muzi nyene ngo akana Yezu kavutse. Eka da. Mugira anniversaire muzi ico muri ko muragira anniversaire. Eputu kunini ukwezi kugusa. Isama rya Bikira Mariya, isamwa rya Yesu Kristo n'igihugu yo guhagarara. Ntukishinga ibisamaza umutima ngo witandukanye n'ibisuzuma umutima wawe bikagukura mu kabi, bikagukura mu gasuzuguro, bikagukura mu kavuri, bikagushira mu kuri k'ubuzima. Imana iyo wayitakambiye ibigusuzugura byose ibishyira ku murongo. Iyo banyamugiye kunanirana ikora ikintu gishasha nk'uko yakoze Emmanuel akavukira mu ndemu Bikira Mariya. Harageze aho dusaba umutima mweranda ngo asabe muri twebwe, abe kuri twebwe. Harageze aho bateguye kuturoga bisanga aribo 10 sari inkota zariko 10 tabaduteze. Harageze aho impanuka zihitana abaziteze. Harageze aho ubugamba bubyaza umusaruro abagombye kugumbashisha abandi. Harageze aho tuba barubura kigongwe ku izina umurozi, mwamuzi w'amahoro, umusambanyi, mubeshi, usesa amaraso. Abo bantu mu izina rya Yesu Kristo bakubitwe n'inkota ya mutima mweranda, bacika ivu, bacika iyondo. Sani karibu ntiyatwenze ngo agiye gutera umwami w'Ubuyuda, ntibyari gukunda. Mwaretse abarozi ngo batwenge gute? Mureka abarozi ngo banezerwe gute? Mureka abarozi ngo babyare baheke gute? Mwabarekeye iki? Mwabikoreye iki? Umwami Hezekiya Imana imaze kumukora igitangaza, muzosome ku igabane ca 38 ca Yesaya umurongo wa kangahe? Wa 16. Aravuga ngo Umukama arabahagarikiye, uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Yaravuze ngo ibiri muri bo byose bibeshaho umutima wanje, ngo uzonkiza uzondokora umbesheho Umugabo. Aho niho honyine ho kwisikira Imana, uzokurira ukuri kw'isezerano ko Hezekiya yaravuze ngo none inunu yanje yahindutse amahoro. Ni wowe wakingiye umutima wanje inyenga y'agaheza, ushiburira inyuma yawe ibicumuro byanje byose. Niriye sengesho ryo gusaba Imana ngo ishiburire inyuma y'uruzitiro ibicumuro. Muze twegere rutare,
adutandukanye n'impanuka z'ubwoko bwose. Muze twegere Gahimbare, muze twegere Bwiza na Bwishime, muze tumwereke ibyacu. Niwe Mukama, niwe Mana yacu, niko Zaburi 105 ivuga. Niwatuzigamira mu kuri kw'ijambo ryiwe. Yaradusezeraniye amajambo ari muri Zaburi ya 89:29 ngo nzomuzigamire ubuntu bwanje na nayo, isezerano ryanje rizomubera iby'uko, nzoshigikira urubyaro rw'iyo myaka yose. Watwemere kuzodushigikira, ugashigikira urubyaro rudukomokako. Waratwemere ko intebe y'ubwami uzoyihangaza nk'iminsi ijuru rimara. Nzoshigikira urubyaro rw'iwe imyaka yose, intebe yiwe y'ubwami nayo ndayihangaza. Urakoze Mukama, urakoze Muhanyi, urakoze wowe wamye uri umuco. Komeza uduhembure wirukana abarozi n'abarozikazi, komeza uduhembure wirukana abapfumu n'abaterekera, komeza utwigishe inzira dukwiye gucamo, tukunezeze mu byo dukoreye byose, tuguheshe agahimbara umwanya tukikubona, ko tucumva ijambo ryawe turazi ko tukiri kumwe nawe amasomo yandi. Duhemburire kuri iki gicaniro, duhemburire kuri iki gicaniro, duhemburire kuri iki gicaniro, duhemburire kuri iki gicaniro, ko tukikubona turacanegejwe n'ubuzima, turacakubona amasomo yandi. Ntutwirengagize, mwese muganize mu izina no mitwaro yiwe, umwakire umubavu umota neza, mwese agire iki gicaniro cinava, wagura imigisha y'umutandukanye n'uburwayi bw'ubwoko bwose, abantu batandukanye n'ubugumba n'abarozi, abantu batandukanye n'abapfumu n'inasago babaciye, abantu batandukanye n'imikoshi wahuze n'umugwiza, abantu batandukanye no kubabara bagendana kubera uburwayi bamaranye igihe. Mu izina rya Yesu Kristo, amaraso yadutwikira, imbabazi ziwe zitubeko, ububasha bwiwe buduhangaze, kandi umutima mwenda tuyoborere mu masezerano dusezeraniwe n'Umukama. Amen, amen, amina, amen, amen.
Imana iduhe umugisha twese.